nuko icyo gihe uri kurihweza ibyo ariko biraba wamengo tugira dusubire muri ryaho nyabwoko ryo 2022. Jiwe rero abo twahura nabaza nti mwebwe murabona ibiba mwumva ibivugwa atego turabibona kandi turabyumva nti none turapfa. Inyishu yari ego ahubwo twapfuye. Icya kabiri je navuga nti turapfa mugabo ubu turashobora gutora uburyo bwo gupfa ntibibe nka kumwe kwa inshuti zacu n'abandi baguye mu mporero mu 2022. Hagaca haba ikibazo ati none tugira iki. Icyo gihe byari bigoye kumenya icyo wogira. Twatanguye tubaza ngo twanike tract kete ridasinye turite mwibarabara tuce twiruka. Harashika igihe tuvuga tuti tubigize gutyo nitwa turinda abantu hava bavuga ngo turashabwoba ukuri kwacu ntitukwemanga. Hariho undi yaciye avuga ati reka tuvyandike dusinye amazina yacu mugabo duce twiruka ko baca batwica. Hanyuma rero mugabo mu turumvikana tuti je nayo babwiye ico gihe ndavye ivyo nayingize imisi ncamo mu minyororo muri exile muri Congo ni mu Birigi ndavuga nti uyigikenewe nuko ukuri komenyekana. Ukuri kwa mbere nuko ivyo byo mu ntega marangara bavuga ngo abahutu bariko bica abatutsi. Yego abahutu barisha abatutsi mugabo jewe ngomba kubaza abatwara ni kuki bari babizi hanyuma bakanga kubakingira abo bishwe. No muri Sirete daye bariko barambaza nabuze nti kandi cyo gihe nabibabwira nubahuka gose sinzi ko novuga ngo narashira isoni. Hari umukoloni umumajor nabaje hewe baje batutsi bo mu Kirundo mwaritse barica. Iyo baba batutsi biwanyi vyanda canke mu Rutovu mwari kuvyemera ni mwari kurungika amablenda ba protege bose baca bararabana. Sinzi umwe muri bane ndavuze ni kuki mutabikora. Rero ikete twise lettre verte twajyanditse kugira ngo ntihabe ibyabaye mu 2022 mugabo twashatse kandi kugira ico tunganiye mu gutanga ivyiyumviro. Tuvuze tuti hagarika ubwicanyi reka gupfungira abantu busa. Ikibazo cy'abato n'abatutsi nikivugirwa ku mugaragaro hanyuma reka bose baje mu nzego z'igihugu baserukirwe. Hanyuma rero mu nyuma je nari nabwiye abagenzi twari ko nabwira nti mugabo ubutinya arabireka ariko atugumiriza ibanga niyari mera nawe rizomena umutwe. Je nakurikiza indero nakuze ndonka aho ahantu navukiye bavuga bati ukuri kurazigwa ukuri guca muziko n'igusha. Gaca nongera ko nije abana banje sishaka ko basubira kumva napfunzwe nkuko byabaye mu mwaka uheze amezi 8 atana kimwe banyagiriza gusa ngo nkorana n'abapatiri. None gukorana n'abapatiri ni icyaha, kuba umukatolika ni icyaha. Nti rero ubuye ngomba ko bazofunga nagize ikintu nkora. Nti nibafunga rero kubera nasinyira ikete gije ndavyemanza. Nukunyica je ndemeye banyice. Ubwo omwe abana banje bazomenya icyo nagize. Nibyo. Ari hano bicaye n'ibyo kuko navyuka mbere abarundi benshi bahunze muri Tanzania mu Rwanda mu tuza mu bari yo muraya. Bego keke ku bwanyu byashikanye kure cyane kuko ndibuka itariki 23 kopi ya mbere imaze gusohoka nababwiye yuko jewe nacimbonana n'uwaserukira igihugu ca Zaire aserukira iperereza arungitswe na Mobutu ambaza ati none ibi muri ko murasaba Pierre Buyoya yo bikurikiza muba munezerwa ingore nzohera naciye mvuga nti amahoro acaza buno nyene. Hanyuma rero kubera Mobutu ico gihe niwe yari kwisonga niwe yemerwa n'abazungu les occidentaux ivyo yavuze nivyo bakurikiza ivyo yavuze baciye babikurikiza nico yituma n'igihe badufunga leta yawe yaragize ingorane cyane kuko no mu kudufungura babigize bihisha kuko bari bamaze kubagura bati mutarekuye bajya abantu nta kintu mu gisubira kubaza mu makungu. Ndibuka hari ikintu cyabashikiye gikomeye cyane Amnesty International yaraje na Croix Rouge
hanyuma kubera je namumenyesha makuru nari mfise abajournaliste banzi bari bahejeje gushinga ishirahamwe ryitwa Reporters sans frontières bose baguma babaza ingene nabaye baraza rero hariho mission ya Croix Rouge yaje muri prison kundondera baza bazanye ifoto babwira abadufunga bati turondera Hakizimana Deo ati kandi nimutwere ku utari we ifoto yiwe ngiyi baza bayizanye hanyuma bababwira ati Deo muramubona muragaruka hirya yejo baguma bababwira ngo murazogaruka ejo hirya yeje mu nyuma babona byakomeye baca banjana mu Rumonge kunyigezayo banzanye mu Rumonge kunyigezayo presi kiguma ari nini rwose cyane harashikaho bavuga bati basi turekure batanu bari mu mpimba Deo agumeyo kuko jewe je ndibaza jeba barankurikirana cyane gusumba abandi hanyuma buyoya acarungika umwe mu bakozi biperereza bamwita BCB zambona raje mu Rumonge barandonderaho narindi mu kasho zambona baraje baramunyereka nta kimwe yambwiye yaciye asubira inyuma agaruka bukeye baje kunjana hani Bujumbura muri hôpital militaire uzi witwa capitaine Bahigeze à l'époque ubu ni mu colonel à la retraite niwe yamvura bamvura ijoro n'umutaga kugira ngo ngire bace bandekura kuko bavuze bati gine umuzane muce murekura hanyuma raporo baronse bavuga ati uwo muntu tumurekuye si umuntu agenda c'est un cadavre c'est un squelette banze mumuvuze banze mumwondagure uko niko byagenze urumva rero kugira ngo bishike ngaho byageze kure cyane abasuisse bo nico itomane ndababwira baragize ibisumba ngaho leta y'Ubusuisse yaciye idesida kuva mu mpera ndibaza z'ukwezi k'umunani cyangwa ku9 mu burya mwaka nyene yuko atarumera na rumwe ruzosubira kurungikwa kuri universite iyo bakorera ati ntidushobora gufinansa un régime igira apartheid yica abantu ibaca Conseil fédéral gouvernement fédéral yaho niko yitwa Conseil fédéral iki décida yuko umusignataire wasinye iriya kete azoshobora gushika ku gataka ko Busuwisi bazoca bamuha ubuhungiro atana kimwe kinze gusabwa je ndashobora kubabwira yuko umunsi ngenda nabigitega ngashika mu Rwanda jewe nta faranga nari mfise nta karanga muntu ntaki byose byakozwe na HCR bikubwa na Croix Rouge nafashe indege mfise amazina atari nka yiwanje na passeport mpawe na CICR Comité International de la Croix Rouge HCR nayo ikora ivyo ijejwe shitse mu Suisse jewe asile politique officiel impapuro zose ndazironse mu ndwi zibiri gusa alors que rimwe haraho bimara imyaka ingana urumva rero kugira ngo bimere gutyo byari byashitse kure kandi sabasise gusa babigira gutyo n'ayandi leta twari tumvise yuko avuga ati umusignataire azoshika i Ottawa Montreal Paris hose Londres tuzoje tumwakira atakirinze gusabwa jewe rero mugabo barangiriye ubuntu burenze mu nyuma jewe baramfashije gushinga aya mashira hamwe notama cyane Rusiri barayifashira akora irapropoza bya bindi mumvise aha murazi ko abarundi batemerana mugabo abanyepolitike barabiza bagiye arusha barabiza sindina kubavuga amazina barazi yuko ibyo Siridi yakoze nibyo byubakiwe ko yarusha umutaryo ariko mwasha kubwitira muhagarara yuko kibazo cy'abato n'abatutsi covuga ku mugaragaro ku bwanyu byashitse kugase kugurunga hari ivyashitswe ko hari n'ibindi bitarashikwa ko gushika uno munsi bitarashikwa ko nukubwira abarundi ukuri n'ubu hari ukuri kutaravugwa nk'ibi ndababwiye n'ubwa mbere namwebwe nyine mubizi jewe nababwira yuko ukuri kwatotejwe n'intwaro zose twakiyemo gushika uno munsi kandi bamwe babigira bibaza ngo bariko barikingira mugabo nukuri uri kukingira ukuri ku muntu yagize ubwicanyi uriko uramuha inguvu zindi zidasanzwe nico ituma nayize gukora mu Bubiligi muri ambassade hanyuma hariho umwe mu bapuciste mu bantu bavugwa ko bishe Ndadaye ari muri batatu ba mbere arambona muri ambassade hanyuma arantuye ngasinzi ibintu yambwiye
uriko aragira bimwe bita gukindaga kubera iki kubera yabonye ataco bariko baramugira yari mu bantu bagandaguye president Ndadaye hanyuma bari baje kumwongera ipete yari umusoda bari haje kumwongera ipete bamuha n'akandi kazi gakomeye cyane muri gisirikare iyo ugize gutyo rero ku muntu yamaze inganda ucume ngo ikuramuhera hanyuma amanyema yiwaca abandanya n'ubu rero nibyo biriko biraba ubu hari ngaha ibujumbura yaba iyi severe yacu yakora akazi niyo yobohoye igihugu simvuze ngo nibafate babapfunge bagire gute ntibishoboka ni kuko ni benshi mugabo icyo twari dukeneye ukuri bakavuga bati ibi bavuze nibyo uwo vyagira ninaka hanyuma severe ndiko ndaraba ivyo batubwira ivuga iti asaba ikigongwe kandi ikigongwe barundi baragitanga muko mushobora gusaba ikigongwe mu gihe memere victime bakugira igihangange urashobora gutegera ingene buyo yabamugiriye kampanye muri francophonie kandi ariwe ari kwisonga y'ingorane dufise ega jinda muvuga kubera kumbure ndashira isoni cange oya mugabo sinshira isoni kamene kuko je byo vuga ndashobora kubiprova kubijustifia mugabo umuntu nk'uyu upfumubwira uti ewa ivyo wakoze birakwiye hagarika ngaho kandi turashobora kukubabarira mugabo gumye umugira igihanganye gumye musiga amavuta kandi ufise ukundi kuri kubishe kuriwe uriko urononera igihugu keretse igihugu cy'incuzi cyashimye kujyana n'umuriro abagenzi bawe kandi bafashanye cyane hari umuntu cyangwa hari igihugu cyangwa hari iki coba cyakoze n'akato kugira ngo bagushimire udukete banditse sinzi urabonye ko nje ndabitwenga ntawe ahubwo umengo nitwe twateye ingorane ukamengo sinzi uko nobivuga cyo navuze nti ukuri kwaratotejwe gusumba ibindi byose mu byabaye twebwe ngaha hari uri umusinyateri hari ahantu ucaho bacavuga ngo kujya muhimbire kujya mu gesera ngo kujya mugabo sindabona umuntu mugabo babivuga mu kabare ugiye ushitse akavuga ati uye n'umusinyateri hari arakugura icupa aravuga ngo uyu ni mu mwubahe n'ibindi mugabo ntawe ndumva numwe aserukira urwego ruzwi ruboneka aravuga n'umunsi n'umwe ngo abantu baragize igikorwa gishimishije uwo muntu ntawe ndabona ikimenyamenya nuko hariho n'ingorane twe ducamo ugacumengo nukubera ibyo wakoze mu gusinya rye kintu oya ntaco jewe uco nshima bwa mbere ndacariyo iyo ni kado ikomeye cyane kandi ico gituma ubona bitansinzikaza ivyo ndabikunda cyane kubona nkiriho mwaje 64 ans jewe nabwirizwa gupfa à 33 ans umunsi bamfunga ayi muri societe bazana blende kano bayirabisha ku muryango mfungiwemo kandi bamvunaguye ntava hasi naramaze indwi ntava hasi njyamye hano ubwo bakaba bari bazanye blende imbere ya kasho yanje kubona rero iyo periode narayirenze nkaba ngiriho tukadushobora kuvugana nafashe indiye ndaja mu Suisse namaze imyaka imyaka 30 ndavuga ndakora ico ndagishima gose cyane mugabo ikimbabaza sindabona umuntu aserukira urwego aza kuvuga ati mwabantu nta usavye amahera mugabo ico kintu kimenywe cyane cyane gifashe rero akabazo kanyuma mushana rero urikura kurasaza ariko cyangwa cyari fise umutima ngo cyari fise kandi ugaba ati ugabapfira ku kivi n'umunsi wari kubifashe cyangwa neza sinzi cyane nabi ejo ikintu kibi mushana rero n'ikigo agariye site biteguye kuvuga mukabwe cyane kabisa
kabisa n'ubu turi ku kivi nk'ivyo nabonye uno munsi bandungikiye mu telefone WhatsApp bavuga abantu bagiye kuvuga ngo ko baje kuvuza ingoma mu Busuwisi Afribourg hanyuma bagaca basaba ubuhungiro bavuga ngo turi ananje domo ico ni ca kinyoma kiri muri bimwe jewe ngwanya kandi mugabo ico twese tubwiza kumenya ngabo babigize usanga atari bo barundi niba barababesha ati muzoca muza musaba ubuhungiro muzoca mumererwa neza gusumba navyo nukubitegera mugabo uwabajanye muri ico kinyoma bakacafuza igihugu kuri ku rugero rudakwiye rudasigurika abo nukuri nukugeza kubara umuntu akabahanura jewe je vais à Genève nzojayo mu misi iri hagufi kuhazo yindi nama kuva itariki 10 je nzojayo ninaronka ico nifuza jewe ijambo nzorifata nzorivuga jewe uhiriwe mishije ni nama tutegereje kuzokora itariki 14 zo kucenda turamaze kwiyandikisha abafite internet bashobora kubiraba kuri jewe ndatumiye abantu bose bibaza yuko batavuga rumwe n'abandi sibizo bahijambo mugabo bemere yuko bashobora kuza kuvuga ibibagoye ariko bemere ko nuwo batavuga kimwe aronka ijambo kandi akarivuga nivyo jewe kuyaho nishu ikibazo cawe nukubwira yuko mu buzima bw'iwanje uno munsi nuvuga yuko niha intumbero zitatu intumbere ya mbere ni gukunda ibikorwa kuko udakunda ibikorwa ube gito ucabuza kuba mu mutwe wawe icya kabiri je ndakunda ukuri je rero kukuri simva ko naho ugira gute sinzi ko muramumva umugani bavuga ngo hakubimbwa ubimva cyanye ngo bimwe nababwira ukuri guca muziko ntigusha cyanye ngo voilà ukuri je ndagukunda cyane naho wogira gute upfumumena umutwe icya gatatu je ndakunda igihugu ikimenyamenya je vraiment ntacu nari naje kurondera ngaha muri iki gihugu muri ubu bukene muzi mwese kandi rimwe na rimwe ndagira ingorane ngaha ayi mugabo ndagenda nkagaruka kuko nkunda igihugu rero ndateye akamo mwebwe mukiri bato n'abandi bose batari ngaha banyumva kunda ibikorwa kunda ukuri mugabo kandi muri uko kuri mukunda igihugu cyanyu mwirinde ikintu kigisubiza inyuma je nayize kuba muri opposition narigeze gutukana nkuko abandi batukana kubera batanezerewe kubera bari mu buhungiro n'ibindi mugo harashikiye ndavuga nti kuvuga ukuri ariko ugatukana ku buryo bihisura mbi igihugu cawe a long terme si vyiza ucu usanga nawe nyine wikoze mu nda nibyo ubu hariho ingorane kuko benshi baritiranya dialogue na négociation mbere kuri négociation muri négociation ni bimwe bitaba amagaburanyama jewe ibyo sindabishikira mugabo simpakanye yuko igihe kimwe bikwiye bigeze kugabura ubutegetsi si vraiment guhamagara umuntu ari muri opposition uri mu mugambo uri ku butegetsi si na gato mugabo kubigira amagaburanyama adashigikiye kuri na kumwe ashigikiye ku bukunzi bwira nk'ivyo twama tubona kuko iyo bitaba ivyo inyuma yarusha uhaheze imyaka 18 nituba tukiri mu ihumbi nkuko bimeze nuko habaye amagaburanyama abantu bashaka ama avantage mugabo ataco bariko barakorera igihugu dialogue nayo muri dialogue ico ikundira dialogue wemera kunda avuga
hanyuma muri dialogue umuntu ntaza gutukana aza kubaka hanyuma muri dialogue ubanza kwemera yuko ugira intambwe uja kuramutsa uwundi nawe akagira iyindi mugahurira hagati hari icyo bita le plus petit dénominateur commun mukaronka akantu naho kuba gatoya mushobora guhurirako ako kantu mukaronse mugace mvuga ati reka basha tubaze tubandikire kuraka ya misozi tudahuza tube turayibagira ibyo nivyo bikenewe ibyo na climat nta climat yotuma ibintu nk'ibyo biba n'ubu tubwirizwa kuyirondera tubwirizwa gufasha kugira ngo iboneke kuko mu by'ukuri jewe ndavye abarundi bapfuye nta kintu na kimwe gishobora kuba kitoshobora gutuma bavugana nta na kimwe turavye disaster ibibazo twaciyemwo abantu bagandaguwe fa kuraba iganagwa rya ndade nyene ryagenze ushobora kuvugana nabishe ndadaye ubu ni mutovuga n'uwo ninde nta n'umwe dialogue rero nico mbere kuri icyo kibazo cyane muvuze akazi William Mkapa ariko arakora mu Burundi Mkapa n'umuntu yubashwe cyane kandi simbona igituma umuntu atomubaha muga iki kibazo cy'iwacu kitabanje kwicarirwa hasi na bene cyo abaki abo cega nta muntu apfa hakurya azoza kudufasha je ndibuka ministre de la défense w'Uganda yaje aserukira Museveni musi ngo yaravuze ati mwemwe abarundi ingorezi iwayo tubwire ibyo dukora twe tuzuca tubikora ibyo bintu yabivuze sinkibuka kumengo hari nko muri 2015 cyangwa 2016 n'ubu niko bikiri hariho rero abarundi bata icyo